kubaza iminsi yose wafite itambara mu maso nubwo ko nandi ndagukeneye ariko narakoze ibyo bwose ko ndakwe ko ndagukeneye nanje kukigira amengano uri kurabibona wiyumva amahoro uko muno mwanya ndi kumwe n'umuntu nateza kuba ndi kumwe nawe ndagukunda cyane nandi ndagukunda cyane kubaza niki nigisigaye n'igiki nuko ndakugira uwanjye sa papa Priyanka ibi ni bikindi ndabona Greta na wewe uri umugenzi mu nzu yiwanje washaka gusiga ibindi ko ndabona nigiki wamburanye umva neza ibintu nahisemo kuri gusubira mu kibanza cyawe ushika umemukira ukose ukagenda n'umugenzi wanje Greta nakugenza umuvukanyi ndakwereka ibintu byanje byose ariko sinzi ko wamemukiye ubimenye neza singigukene kandi umenye ko utabashije kubona nigi wamburanye nigi nagukosheretse kereki kwangwe masiti umwana Josiane ngo mwana nje wicare ngaha mu gatutu ego ndabira umwana wanje ntumushire kuzuba ego Josiane umukobwa wanje samama cyo umuntu umenga ugomba kwigumiza mu ibintu by'umubabaro sinzi igituma ega mwana nimba yashimye kukwirukana nugira ngo yaguhebye wibaza ko Imana yo yaguhebye ariko noneho nimba ukijijwe ntushobora kurimbura yuko ariko agerageza acumutse tuza kugeragezwa uri umukristo ntibigutangaze kandi ayo mageragezwa si ayawe gusa hariho n'abandi bari kwaca mu mageragezwa nk'ayo mama ikimbabaje siko nirukanywe n'umugabo wanjye ikimbabaje nuko umugenzi wanjye ari wasubiriye mu nzu mama nkimvira impamvu yatumye ampemukira erega mwana wanje Josiane burya uza kuguhisha no ntabo wakure kandi ngo ishiga niryo rikuroga kuko ntibari kwegereye kandi ntubihe umwanya munini ushavurire cyane ujya mukobwa burya umugabo wawe nibarufise abifisemo uruhara runini kwizera umuntu kandi bizongora kuko umutima wanje uratunuye utunuzwe utunuza mama humura mwana wanje humura erega mwana wanje umujyambwa burya yabaye umwe atukisha umuryango umugabo nawe nimba yakubwiye ngo mvira mu nzu simvira ku isi umugabo wanje ntago safise umugabo wanje ntago safise ikosa rifise Greta ukiyemeye kumemukira dupfa kwizera uwundi muntu bizongora cyane kuko ndatunuye ubu usigaye ubakanye na Greta nta soni my friend ntitwareke kumenya cyane ivyatwerera na mama Priyanka kubera undi kumwe na Greta niwe twubakanye c'est vrai kubera kudashobora gusaba Imana guhumura mu maso ikubone ikwereke ibiri inyuma ibinyegeje muri Greta byaramaze kuba ntacyo muzohina ndi kumwe na Greta hari kindi baza senga Imana cyane okay ama pastor karibu cyane gose pole sana ku byabashikiye naravyumvise byabashikiye naramaze kuvyakira ko yashimye kunsohora mu rugo akinjiza ubundi mugore nacyo nifise ndabihindura mu ubona mvise ibyagushikiye narafashe umwanya wo kukuba hafi mu buryo bw'impwemu cyarumva stonizwa no kukubarira ntiwiteho umubabaro yuko mwavavaniye n'umugabo wawe ahubwo witeho kumenya icyatumye muvana n'umugabo wawe mbe urazi yuko abantu bashobora guhitamo inzira z'umwiza kugira ngo
bahimbare kamere zabo kandi bazi neza yuko izo nzira ari zibatwara mu mahonero. ivyo navyo bishoboka gute? Reka dusenge kuko Imana impamagariye gufata ikibazo cyawe cyagushikiye kugira ngo duhamagare ubwome bw'Imana kuko niho hova inyishu. Mwami wacu Yesu Kristo ni wowe ufite ijambo rya nyuma n'irya mbere ku buzima bwacu bwose. Ndaje imbere yawe nkwereka uyu mama mpamagara umucyo wawe kugira ngo umumurikire ashobore kubohoka mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, kugira ngo ashobore kubona ikinyegeje muri kino kibazo, maze ubugombe bwawe bube aribwo bumuganza mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Ndirukanye ububasha bwose bw'umwiza mu buzima bw'uyu mumama mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Pastor, ndagushimiye cyane ko ndumva neza ko ubugingo bwanjye burabohotse kandi Sheri ni kuki wewe ndakubimvye mariage ushime ngo sinzi. Ushaka kumbwira impamvu nshaka tugiye mariage? Cyangwa cyakunda umugore wawe? Ubu rero wewe urabona ko notakaza umwanya wanje ngomba nubakane nawe, mbega wewe wanyinjiranye gute? Twarumvikanye ko je natwe tubana karamata. None ibintu hinduye kandi nibiki? None ujye mugore ntiwamwirukana. Hasigaye si mariage yonyene si kintu gisanzwe. Karamata. Jewe nawe wamara yawe. Maraya? Harageza aho nita ko jewe ndi maraya. Igihe twabaniye cyose iminsi maze ngo ndi maraya. Ça merci. Sawa. Nishimira kubaza ubuharize guhaza miharacigiye. Hamwe n'umuganga w'amajingo kuko bayarimutse sa ndabona amajingo. Uwo muganga urondere yarapfuye. Sa yapfuye. Kuki none washimye kubakira ubuzima kundi ntazopfa? Kuki washoboye gufata ububasha bwawe ubushira munsi ubushobozi bwa Satani? Abana b'abantu murazimira cyane, ariko tubafise mu ijuru Imana ikomeye, Imana idapfa, Imana yamahebe bidashira. Niyo vyizigiro vyacu, niyo idahinduka, nayo abantu barahindagurika, kandi abantu bafise igihe gito hano mw'isi, ariko Imana twiringiye ibihe byose yamaho. Uyizeye nshuti yanje, Imana ntishaka gukora n'abantu nka mwebwe abantu batizera, abantu bizera imbaraga z'umwiza. Imana ifasha umuntu yihanganye ashira ivyizigiro vyo ku Mana, uwo muntu aratabagwa, kandi uwo muntu abuzima bwiza hano mw'isi. Ndakubwiye wihangane pole sana, ni wizigira Imana izogutabara. Sawa, ndagiye mu murimo ya misi yose, Imana igukomeze. Kuki nawe mukiye mugenzi wacu? None inyungu ndose niyihe Mana? Stop. Ugenda gukeneye. Ndashaka kumbwiza ukuri ido yibe bintu ndiko ndabamwe. Ivyo kurambira je sindikunda gutahura. Ibikukuri abona, ibikukuri abamwe. Je ndushe aho nshikiza basumbwiye amajambo meza paka nkarire. Akasaki wawe. Nagasanze musi museko. Kiza bwiwe bw'umugoro wiwe atishobora ko wewe. Akira atisha yifuza yuko mubakana. Akamara kubona ibyo byose biba birangiye. Vyaje gukora iki? Kumbe wakoresheje amareba kugira undonke. Ni igiti nshaka kugura.
nta kintu nashaka gukora n'igitenge nashaka kugura guhera uyu munsi amaguru yakwinjije muri runo rugo rwanje ni nayo arugusohoramwo mbira ushobora kubibona mu byo wanje cyangwa ushaka ko ndakwiye ibi bintu bimaze iminsi mwarabibona bihinduka mu nzu uzanywe niki ngaha uno munsi wateye intambwe yo kuza kunsaba umukobwa wanje utera intambwe yo kumwirukana umukura mu nzu none uyu munsi wongeye gutera iyindi ntambwe mabukwe icyari kinzanye kwari kukubwira ko ibyanshikiye byose bitamvuye umufasha wanje ntibyamvuye ko jewe umwe murangiye nawe sigaho ubwana ingara gute Greta geze ijura kugara no kwimana mana nibyo yarambwiye none ibyo wanaratwe ndinure mupfiki kibiki gasha none ubujyanye n'urukundo rwinshi Greta ukamba neza uretse ko mugenzi wa mbere fise muzimya muriro w'iwanje akazi mana yakamanda gashaka ari akazi oya nawe naho arakazi niho umugenzi wawe no kuri radio nta radio nzinduka no munsi nigwaje kandi ndakora wofu mashana we Greta wakaronse n'ukuri akazi ko muri no misikaragoye kuronka kandi rero uco utangaza nyanje kukazi kukazi kumbana fori wonyica basha kuba karonse ntukiteshe kweri ari basha genda ariko naho kazi kawe nikabicitwa cyo kumeba ibyo nguma nisabira Greta kura kazi asigaye ndaratana ibintu akantu kibataye basha Greta wene umva kwera kazi kenshi kagutwaye usigaye akasaki wawe ego nakibanje gukazi batumije mu isuku baratera intabura gato byanze kumenya sawa sawa akazi keza Siyane mwananje kukangutse urashidutse nibiki mama hari kintu nawe muri no mwanya umuntu aje kwambika ishusho itari kwawe mwana niwe kwambika ishusho ugasanga turiko tugira mu bintu bitari by'iwacu kumbe hari watwaye ishusho yacu ya vrai mama nukuri nta kindi fise nokora urampemba bazi atari kubabarira urampemba bazi seri ndakubabarira ibyo ni iby'iwanyu n'ukuri ni giki mwakuye mu kigo cy'ibyababaye ko muri bibazo mwahitiyemo mu muryango wanyu pastor nabonye neza ko iyo umuntu atabereye maso ubuzima bwiwe ashobora kwisanga ariko arabaho mu buzima bunyuranye n'ikimana ishaka ku bwanje sinahura neza ukuntu nambitswe ishusho yo kutabonamwo kandi ubwiza ku mugore wanjye pastor kimwe gusa ntahuye nuko abantu dukwiye kubera amaso ingo zacu no kureka cyane kwizigira abantu no kwama duteramiye ingo zacu tudisengera kugira satani ntazinjiremo nukuri abakenyezi bose ayo bava bakagira cyo babwira bateramira urugo rwabo no kureka kwizera abantu kuko kidahinduka n'Imana yonyine abantu barahinduka birakwiye ko mwama musenga umunsi ku munsi umwanya ku mwanya kuko shetani nta kindi kimuragishinga atari kubomora ingo
z'abunze ubumwe. Shitani ntazinezererwa muvuze ukuri, ni uko bikwiye yuko mwama musenga mukabera izamu urugo rwanyu n'ubuzima bwanyu. Iki ni kimwe kibabayeko. Ku bwanje novuga ko ari Imana yashimye ko mubicamo kugira ngo bibere umuco abandi baje mu buzima bwo kwama bahamagara Imana mu buzima bwabo bwose. Umenye neza yuko umugenzi wawe ukwiye kumuharira, kuko we ntiyatahuye neza yuko umwubatsi mukuru ari Imana yonyene, ko ari ishoboye kubaka ingo kugira ngo zigende neza.